mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza mu mirere hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Olivier na Nathalie. Uyu munsi tugomba kuvuga ni video ya gatatu aho turiko turavuga ku ba melancholique. Nizere yuko muri ko muratahura na cyane kandi tubashimira abantu batwandikira batubwira yuko bariko baribona bariko baritahura cyangwa batahura abandi bari kumwe nabo. Hama twagomba kuvuga yandi mapoint atatu uyu munsi kuvyerekeranye canke agaragaza aba melancholique. Aba melancholique barakunda novuga ikintu kiri juste, ikintu gitunganye, la juste mesure. Byukuri muri vyose yaba ibikorwa yaba mu migenderanire n'umuntu rero burya byukuri ari fidèle dans la justice. Byukuri n'umuntu no mu bugenzi no mu mibano yakwemereye kwinjira mu bugenzi bwiwe yagushize mu mutima wiwe. Il est là pour la vie. Vyukuri. Rero nabantu turakunda ibintu biri juste vyiza bipanze no mu nkuko twabivuze benshi n'abantu baca baja mu mategeko. Urumva? Nabantu baca baja mu buzi ahantu ibintu biboneka bifatika biri juste biboneka. Cyane. N'ijambo ry'Imana iyo bariko bararisoma ils ont tendance yo gukuramo ama principe. C'est vrai. Légaliste. Exact. Donc amategeko kubera bo biraborohera. Kuza kuvuga ikintu kiri vague je nko sanga iyo uje ukavuga ati Imana igiye kwagirira neza yo ndasimba hejuru hareruye mwumva ndaryohewe ariko umumelancholique iyo uje kumubwira ati Imana igiye kukugirira neza iki gihe bizoca bizomera ukunye bibaza yuko kumbure na Maria nyina wa Yesu yo bahera umumelancholique ikibazo yabaje ati ivyo bizogenda gute ko ntari bumenye umugabo ariko ntawe uzi neza ico yarari ariko ico kintu ni kintu kibaranga n'abantu bari juste no mu vyerekeranye n'indero y'abana mpora ndabibona. Donc iyo yabwiye umwana ngo kubera irikosa canke iki cabaye umve ubu ntuza gukora iki canke tu n'auras pas droit à ça ou à ça canke ntuzobukironka ibi n'ibi jewe ndashobora kuvuga nti umve ndaza guha abandi binye wese nza kuguha ariko 5 minutes après bayavyibagiye bon isura yewe nkabona ingene yabaye cyangwa birenza ariko ari juste muco yavuze ari na juste mu kugikurikiza bisigura yuko rero tuce turemegwa n'amategeko si kuko au fond naho menga tuko dushavurira abandi cyane turi trop turakara cyane ku bandi turikarira iyo ni point nziza avuze turikarira baricira imanza facilement kuko après tout ico kintu kiri juste iyo tutagishitsemo natwe ubwo tuciro gwa pirate abantu batubanza kugwicira tucusanga ari umuntu amererwa nabi aruha rero kubera iki ico twe en fait ikintu kiba kiri muri woni cugaragaza mu bandi rero cette justice turayikunda turashaka kugenderamo kuburyo rero umuntu ashaka kuvuga uti uje muntu n'umunyamategeko cyangwa ugaye rwose ntiyoroshe yamaboni amategeko kubona kurusha kubona abantu bisigura yuko no mu bugenda dushobora gushavuzanya canke ku kazi ugasanga iyo kote humain ntitishiramo cyane kuko twavuze ati warenze ku itegeko ibyo nye speaker je ntavyo bimbwiye ni naco gituma iyo gutwaye mu kazi uragira ibibazo urumva nta demi mesure ikintu agishitsa ukongene donc urumva ni karite no muntu ushaka kwikonfiya ko ubuzi yuko parole yaguhaye araza kuyonora kandi ukavuga uti ntaza kundengereza ko ntiwitega ivyakurengereza ko vyinshi ntiwitega yuko anaja no musi icaka kabiri naco nabantu bakunda ibintu vyiza hora ndaba iyo hageze yuko dukora nk'aya ma video bene data nukuri nivyo kujya nashara kubirira hasi aba yakorofye aba yahanaguye aba hatunganye kuko mwibuke nuko twaravuze la fois passée yuko nabantu barondera perfection uko biri kose uco wamaze kwiyumvira kuko imbere iko tugishira mu ngiro twamaze kuciyumvira aba melancholique ikintu kibaranga surtout nuko biyumvira cyane ivyo bategezwa gukora rero muko gupanga kwabo baba bafise igicapo muri usanga iyo ibintu bitabaye nkuko bishaka biri vyiza selon définition yabo selon définition yabo bimererwa nabi kucongera kubera iki kubera
kenshi ndashobora kuba mfise par exemple un style vestimentaire abandi batumva badakunda badatahura ariko kubera nabonye ko jewe ari kuri vyiza ibyo muza kwiyumvira mwebwe abasanga ntaco bimbwira rero c'est vrai que nous aimons la beauté donc ce qui est bien ce qui est parfait même wikorwa tuko turakora ku buryo rero umuntu ashobora kuvuga ati natara umugabo uriruhisha iyo hageze kwakira umuntu je muhira mana yanje ndastressa ndaruha abako abasanganje navuga ati nopfa kuza tuhasanga ariko jewe nti no nintegezwa kukonoha utegezwa kuza mu nzu ifo kuza bimeze neza biri parfait ari heza ku buryo nca nishira mu mutwe uwo muntu agiraza imbe hasha niyaje mu toilette agasanga uje mucafu hange bana nca numva na deprime ku buryo nsubira kuruha mu gutegura ivyo bikorwa byose est-ce que ni bibi ni vyiza canke ni bibi bivana nibihe ego kandi ariko ni vyiza kuko niyo wabahaye akazi cyane cyane abantu babakoresha bafise abakozi ba melancholique urisuri yuko agwa travail de qualité agwa ikintu gitomoye iyo amaze kugitahura iyo yagitahuye ico kintu iyo yakimenye niyo bariko barakora mu ishuri nabantu ko nabo badakunda isheke kandi bikarira gose bari exigeant envers eux-mêmes donc bamaba ivyo bakora vyose usanga ibintu bitunganye bimeze neza hama ikindi naco nabantu bari sensible no kuvuga hari gihe ushobora gukoresha akajambo gato nabo utahaye importance ariko we kakamwica cyangwa kubaka kimisozi ugataha yagufunga isura uvuga uti nakanu sindana kibuka jewe kuko kuri bo igisohoka mu kanwa cyose kigira importance kubera nkuko twabivuze turakunda ikintu kiri parfait ku buryo iyo ndaguhaye niyo mvuze ijambo vy'ukuri mba nagimba iyo ntanze amitié mba narabipimye iyo nkoze igikorwa mba nasuma ikiri nyuma ku buryo niyo bakoze n'amakosa biratugora kuza gusaba imbabazi kubera iki kuko investissement émotionnel washizemo ibigoye ku buryo rero ico kintu twavuze kenshi rero ushobora no kumwera kuri kukibaza ngo bamena ko ngo ari insensible non c'est plutôt le contraire kuko Olivier yaje kubivuga ijambo ryose uvuze twe twarize kurimbura turarimbura cyane neza n'ijambo ikintu cyose umujana mwarakirimbura ico gituma amategeko bayajamwe nico gituma ikintu cyose yinvestishijemo arakirimbura ku buryo rero iryo jambo umuhaye guhera none ngo unusagutu no munsi babawe aracicara kati donc rero nkajya mu byashatse kuvuga iki c'est vrai que c'est ico kintu kiri propre souvent aux femmes mais ce n'est pas que les femmes abantu bose muri rusanga baba melancholique ijambo babwiye barifata nkama kuko rirafise agaciro kuri bo urumva ubahaye akamo baragukuriramwo phrase ubahaye phrase baragikira chapitre bakuriramo chapitre baraguha igitabo nico gituma n'abantu novuga bari mu butunzi bwinshi kuko barafata umwanya wo kurimbura ni naco gituma ari gake bafata decision y'igihutihuti barafata umwanya rero nayo mapoint atatu twareko turavuga ko uyu munsi nimba muyafise ikibazo murashara kutwandikira nga muri commentaire canke mukatwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero mubona ngaha tuza kubandikira hama Imana ibahezagire murashara kubandanya mudukurikira kuri channel yacu ya YouTube yitwa Abaho podcast kandi turashimira abo bose babandanya biyabonesha ego vraiment nukuri mwaraduteye iteka abantu benshi batwandikira batubaza ibibazo banadutwenza ariko dutanga amatemonyage yabo hama mubonye bishobora gufasha n'abandi mu bitange abantu bafashwe Imana ibahezagire umunsi mwiza